tureke basi ibyo umuntu ashyira mu mufuko mugabo umuntu arashobora kubona ati iki kintu kuva ndagitanguye cyarankuye aha Voilà. gituma burya urugwaruka ruri ngaho Yes. ni nabyo tuba turondera mbega ni ikihe kintu umuntu ashobora gukora ashobora kugitangura Très sinata très bonne canke question. mu muhamagaro mugabo Ouais. ntabone iyo kizoja mugabo undi munsi kikamuduza nivyo by'ibituba dushaka ngo Ego. wewe ibintu bitanguye urumva uratubare ko bitanguye Ego, ukiri muto iri muto gukora cane. ibintu. Ego. Ikintu ahantu bimaze gushikana Ni kure cane. Ni kure cyane reka hagurisha kibazo nicaye guhera ko mfete kuko c'est beaucoup quelque chose bon ni kintu ntibagira mu zabwi wanje kandi nshima nkitangura ibi bintu sinari nzi ko no musi nzwa nicenga aha sinari nzi ko nzokoresha ni pancarte wanashaka sinzi hari abantu sinzi abo twari kumwe sinzi bakibacari ngaha ndazi ko nka Fulgence muramuzi ari abantu baje tugitangura ibikogwa nubwira juste ni histoire ifatanye no ngaha twicaye sinzi ko sintwara mwanya munini mu 5 minutes kandi basigura c'est un miracle bavyumve nabihuza nibi vyose pourquoi ça jewe naheje ishuri mu Burengo mu 2016 naraje ngaha muri kaminuza nk'abandi banyeshuri namye mfise umuhamagaro kuja novuga muri vie sociale nkuko twicaye ngaha échange petit groupe kuva muri domo na muskuti ndabona hagiye twiganye arabizi yo témoignage nanye muskuti nk'ibintu bya théâtre nibiki rero ngaze ngaha canja mu gisata cy'ubuvuzi medicine tukitangura turaje mu bikorwa by'uburongozi leadership ariko ico gihe twivanga n'icongereza kubera ndaza kwasigurira twiga icongereza twigishanya tuyaga twongera tuhamagarira abantu umwe wese mu vyumva afite umuhamagaro agica koze kuko ego abanyeshuri kuko mu twari kumwe hari aba journaliste ubu hari amudona ngamamekano hari abakora ibintu bya technology si hari jenage magara y'abantu hari ababwiye ibintu bya peace ibintu by'amahoro niki kuko nta muntu yagiye mu kimwe n'uyundi yagiye aho mu mutima wiwe ushaka hari n'abagiye mu bindi n'abagiye hanze par après bagenda kwanza muri Canada n'ahandi mu 2020 ndiko ndasimbisha gasinda basanda barambire narashoboye nkoresheje ubuhinga bwa none kuja mu muryango wagutse ni kuvuga witwa novuga ni nka organisation y'abanyeshuri ari kiri ku isi yose yo yashaka abanyeshuri kameme bafise ibintu yo barakora aho bari bacasanga twe turi ku kivi mu kwijamo byagenze gute basigura kugira bumve mu mugwi wagutse ni kuvuga kuri internet bashaka utuntu umunyeshuri ashaka kugira échange ku bintu by'amahoro n'abandi bari yarusha bari muri Kenya complete ka link sinzi ka kumukoresha ndazi nk'amafite internet na jewe narabibonye ati kino kintu ndayikunze ndakompleta link barampitamwo hanyuma ndakora ivyigwa vya mbere byari mu congereza byari byoroshe nk'iciga ico congereza ico gihe bari na Fulgence twari kumwe ndi 2020 yari yaje ngaha dufasha kwiga icongereza niki genda simbishe bwa sinda barambiye sinumwe muri niya ndatangura nk'umu volontaire muri iyo organisation muri iryo shira hamwe mpuza makungu gukora mu bihugu birenga 100 ku isi hanyuma baradufasha kwitegurira ama activité nkaya donc umunyeshuri ufise ivyo ukora tego dushakane kuzorashira ubumenyi bwawe mu ngiro tegura kantu na thématique novuga ku bintu ubona wewe biri ahuri ugakoranya abantu je ndibuka ko niga muri medicine mu wa kabiri natanga kwisharika abantu ngaha muri salle muri A3 nyimba yize tukeshanja kandi bikayimeze neza vraiment ugacutanga raporo ego rapport nkayitanga kandi bakanemeze neza kansimbisha 21 bivanye n'ivyo ko gavana twakoze aho turakora udukorwa duto aha duherereye haca haraba guhuza novuga ugwaruka muri Afrika rufise novuga ibintu yo barakora berekanye ubushobozi ko bashobora gushira mu ngiro umenye baronse novuga ko nabaye muri 200 ba mbere bo mu Burundi muri Afrika kandi twajanye n'undi muntu hanga ku mutumba wa Kanyami yageze gucamo kino kiyago yitwa Rambere
sinzi kwinshi yamwibuka harabamuzi indege ya mbere iradushikana muri Nairobi Kenya naho nyene kuja kukibarabara ucimaza ati vyagenda gute ntabyo no gusobanurira rudubi hanyuma kwari kugira cyane cyane tuyage nabandi twumve bo nawe mu bindi bihugu uri muri Nigeria uri muri South Africa Tanzania bari kwakora gute mbiga natwebwe nibiki twobigirako cyangwa twobigisha kuvyo dukora byadufashe cyane kubera twahakuye novuga ubumenyi bwinshi ariko hapa y'ubumenyi tuhakwa n'abantu novuga tubereye batwereka inzira ushobora kwireferako agati kino kintu kirangure guca gikora kuko nta munyeshuri atagira mwarimu ico gihe cyacoka mu Burundi n'ingufu nyinshi cyane bagarutse muvuga ati n'izindi nguvu nyinshi cyane kubera tuvigwa n'undi gwaruka tubure tugira dukore tuvuga ati rero ko muri n'indege rero ari bwo bwa mbere uri indege ryari rya mbere sinenzi ko nzo nayo ira mu buzima bwanje kivuze nyene ati cyambere ryari rya mbere 2021 nakuyemwo no kuri indege indege ni sawa gusa nuko nagakanye n'ubumenye ego fe gufata indege ntuzane shokora urumva n'ubundi wotumusiyo shokora ntuzane n'ubumenye hanyuma ngarutse ndabandanya ibikorwa vyamiri nyene nahora gusa nongera ndabiteza imbere niho mbe twamenyanye cyane nari guteronga ha ambaza ati mbega kuvuye hariya mwakoze biki mwazi biki tumuyagira nk'umuvyeyi niho haje n'icumviro n'ivya American Corner na Fulgence n'undi yeze guca ngaha yari duwaye wa faculty ya agronomie commerce ugati nk'ubutworo nkare kibanza nk'iki ati twokora ibikora inka tugira imana kaminuza iravyumva na ambasade y'Amerika na Fulgence babijamwo n'abandi barekana turafise ugwaruka ngaho Ingobozi ati congereza uho bakiva nk'ikirundi ati mwe mwize mu Amerika ati ni mutugerageze mutuzanire American Corner aho rero bavuga ya club yanyu mwatanguye iyo club hari nayo twatangwa nyuma ya club menshi ngara ama club menshi umwe wese agenda mvu muhamagaro je natangwa nanagiye mino bintu by'amagara y'abantu no gukangurira abantu ibijanye n'amagara y'abantu n'ibindi twari dufise undi ari muri Peace English Club bigisha amahoro bicime bw'icongereza twari dufise n'abandi bakobwa bigisha kwiteza imbere k'umukenyezi hariho umva sineje nyene hari benshi gusa twari dukeneye ikibanza nk'iki ikibanza kiraboneka kandi baza muri 2020 mu ntango bagenda shaka kamwe gushika aho hasa guca hanyuma mu nyuma tugeze mu 2022 haca haza rero ikindi cyo kwisi yose ati turaje mwakoze novuga kugira twige ibikorwa novuga ivyigwa biri ku rugero rwo hejuru bijanye n'uburongozi bwiza bijanye no gukora imigambi tuje mu professionnel twadukoranya abantu b'abanyeshuri mbega ni gute twokoranya abantu bakomeye nk'abagora TV n'abandi ni gute uganiza aba journaliste ni gute ukora umugambi novuga gukangurira abantu ikiniki ibintu nk'ivyo atero kwisi yose dukeneye abantu 50 kwisi yose bacabugura kwisi yose kana 50 bacabugura lien navuze byinshi kuri internet hama ukavuga ati jewe ndi kanaka nakoze ibi nibi n'ama evidence nshoboye ibi mu gihe mwongiri bakonkaje abantu ndabona ko aho mperereye ndashobora gukora ibi nibi no gukora ibi nibi bisanzwe n'abamira dukora bose barakeneye ubwo bumenyi naguciremo kuvuga ngo ibyo wabonye kuri internet haba ari mu gihe wewe wijanye kwirabira canke barakurungikira muri ico bitaye hari ivyo hariho bishasha hari ivyo nirabira hari n'ibindi bica muri wa muhora mpuzamakungu vuze rezo international ni vyiza kuza tumuntu muri American Corner ziri kwisi yose ikiyose kijanye n'ama American Corner no ngahakira hari hajya mu gitabo birahari mashini birimo natwebwe hari ukuntu ama email barungika novuga urabimenye mu information newsletter bo amakuru y'ibintu biri kubiraca muri uwo muhora bigushikira ku kwezi kukwece ku bikundwi biciye muri email icyo nyene bijya barakenewe ikimenya ukamuronka amakuru y'ikinyamakuru kanaka cyangwa amakuru yishira hamwe kanaka hari ahantu ca ukababwira ati nshaka yuko nanje amakuru nzandayaronka